Okay, bagenzi. Ndabashimire cyane ko mwahisemwo neza kudukurikira kuri Agaciro Media nkuko mubizi. Tuyigira ibintu byinshi bitandukanye, ama innovation, how gute twotera imbere. Yes, jero niyo mdisha nyuma, kanabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu, haca yongera kamagara meza n'amafaranga. Kimwe mu bintu bitumye ufata kano ka video. Hari icyo ngira ndabereke. Tumenyere ko ama innovation menshi atorwa n'abajene bakiri batoya. Muga kimwe hari ikintu cyantangaje. Iyi ngiye kubereka ni y'umutama ku myaka 63 y'amavuko. Yashoboye gukora innovation ya gaze akuye mu mikaratusi. Murabona amababi y'imikaratusi? Hey, ikindi yakozemo na mavuta. Ariko kandi amavuta ni umuti uvura ingwara nyinshi. Ngatawe uyimotereza ucya gakwega kigize umwuka indani ukumva yuko duze mu mutwe kira murakoze cyane karakaze mu karakaze nkunze gutangura nipfuriza abantu kugira amahoro amagara meza n'amafaranga nawe ndabikwifurije muto amen ndabikwifurije mugihe ego ngira ngo wogenda muta ugira ko natwidondora jewe nitwa Rarana Kome ndi umuyobozi w'ihinguriro y'amavuta y'umukatusi Rumina babanje kugira ikiringo cyo kwimenyereza mu nyuma tumaze kubona ko ibintu bimeze neza umuti kurafasha aho ne guhera ryari cyagihe kiza ronya nganda COVID-19 cyari cyateye kuzi yose umuti urandawumenyeza boroboro uragira akamaro abantu hanyuma ushikaho ndabutangaza mu nzego za leta uti ubandanye uhingurwa kandi ukwiragizwa nka henshi ndamaze no kwitaba amahiganwa menshi njyanye umugambi wo kujyana ibidandazwa hayanishwa mu mafuare atunganijwe na leta cyangwa amashirahamwe yandi kashaza n'ayandi hanyuma umuti abantu bamaze kumenyera barawikugura kurabafasha cyane bitandukanye hanini ya mujanye kumure imbere yo kuza kutubwira ukuntu uwo muti ugira dushaka kumenya kubanza kumenya Rarana ninde komirarana Rarana umutama akuze asinyaka 63 ni umupensione wa INSS. Okay. Imana yampishije wahoze donc ukora mu buzi bwa leta. Nakoze akazi ka leta mu hinguro ry'impuzu Kotebu. Okay. Imyaka 26 hanyuma gushikaho leta ifata ingingo yo kwibugara uko yasana no korera guhomba. Ndahava njya gukora muri bya projet ya Union Européenne yitwa Selone. Okay. Hanyuma rero maze kuja muri pension n'Imana rero yarate wewe uracyakeneye gukora ikintu gira kamara abantu. Rero ndi ku kivi ndakora natanguye namaze kumenyekana hirya no hino haba itamafuare atunganije mu gisata cya mu rwego rw'umuryango wa EAC. Okay. Wahora hari ya ikororo mu gisagara cya Kampala mu Buganda. Okay. Kasaho gusa n'ahandi henshi twimije kuzogenda kuko uyu muti gweri turifuza yuko bafasha abantu kuko n'umuti mwiza cyane. Kumure rero imbere yuko nanone udusigurira nyezi nicyo ufasha uwo muti wavuze n'amavuta ava mu karatusi imikaratusi iramoko menshi ava mu karatusi yo ava neza cyane ava mu karatusi Biden imwe yera yani amababi yayo niyo duhinga yego niyo ducanira hanyuma icyuma kikabira cyacimbura umwuka rero ugaca bitandukanyamo kubiri umwuka yuze vapeur ugaca bitandukanyamo kabiri hari umwuka ubwoko bwa mbere bwa kabiri rero James uburenganzira bwo guhingura no kudandaza umwuka bwoko bwa mbere usa n'urwatsi rutoto namo uraba hose benshi nawerekana utarahushyira muri ambaraje usa n'igitoro essence. Okay. Kandi rero wimotereje ufite ibicurane ufite grippe masinazita mafisigo intestin ibyo byose bijyanye n'ibihimba by'ihemero bica bigenda neza n'ibihimba by'irondoka ku bantu bibafasha indwara umuntu asize ko cyane bakuze hariya indwara ya prostate irakira kandi yo
mu rugo bitagenda neza mu bubakanye amavuta usiga igitsina gabo haba cyangwa igitsina gore bose kabamera neza turamaze kuronka intahe nyinshi cyane z'abantu mbere ubu nibo bari ku bwinshi nibo bawurondera nasanze uwo mutari Imana yawutanze kuko benshi ntibararibwa ntibamenye ingene bivuza nk'iyo prostate benshi ntibari bazi ko ivugwa n'amavuta mu karatusi ahubwo uriko uratuyagira ngo numva hagarukamwo izina Imana yego Imana je ndakijijwe nsengera muri Eglise Pentecote Imana yabimbishuriye nibereye aho nibereye ruguru ndereka ibingo nitirisakumu atamugambi mfise usura kwirukanga hirya no hino Imana nta Imana yo gutuma rero ngure kubikora naburya kiba gifitiye akamaro abantu benshi rero ni muri iyo ntumbero rero ndi ngaha ndi n'ahandi nimije n'ubuza n'ahandi henshi kugira ngo umuti umenyekane ufashe abantu iyo bari hose abantu bafite ikibazo cy'ibihimba by'ihemero cyane cyane kandi ibyo byo uvuga nk'abaje bagwaye sinezite bronchite amaendestre rheumatisme inkorora n'indani ni nyinshi cyane benshi mbere zuko byapfufahaje cyangwa byakize birakira kuko ntibakindabugura uba urangira abandi abaguze ubwa mbere ntibakibugura abo ntibagaruka ubwo bashingira intahe cyangwa urangira abandi baza kurondera yego Nega mote twari tumenyereye ko ama innovation azanwa n'urugwaruka babajene bagishushe kuko kenshi na kenshi umengo innovation zivuka mugira amagerageza menshi harimo no kutagira isoni zo kubandanya ugerageza kwiwewe rero ku njuro ya mbere bavuze yuko byaje kiyagiye cya covid yego kandi nibuka kiyagiye bavuga n'ubundi ngo kuyubikira imikaratusi yego aho niho byavukiye yego none bo ngaho rero muragize uwo muti mukoze nk'icitwa ihinguriro ry'uwo muti canke y'ayo mavuta ava mu mukaratusi none ko hasanzwe hariho igisata ca leta kijejwe kugenzura yuko ivyahinguwe bitomoye BBN mwebwe gute neza cyane BBN yarangendeye rimwe kangahe kabiri kose gushika indonsa uburenganzira bw'imfata kibanza certificat niyo nkorera ko ndafite na autorisation d'independance uburenganzira bwatanzwe na Ministeri y'Ubudandazi ko mfite guhingurira aho hantu muri zone ya Kivumu komine Mugambe ntara ya Bururi birazwi inzego za leta zirabizi korera ku mugaragaro ndawudandaza henshi impapuro duvande y'Ubujumbura hari alimentation umuti barawuzi bawukeneye cyangwa bakandondera kabarangira hafi hoshoboka nabo mu gihugu hagati hariho amagence de voyage imiduga iduga muri interieur cyaturingana mu buryo bwo gutuma kw'amakuru bagenze muri ko muratura ntimuze kwirirwa murasaragara ngo muraza kubura nimero muraza ko mukenera laba commentaire ya mbere ziza kuba ari nimero zo mutabo laba muri description y'iki kiganiro haba kuri Facebook haba kuri YouTube haba kuri Gasape na Twitter hose muza nimero ziwe muraza kuzitora turazishira rero nibaze ko uza kumukinira murongo yego muta kubijanye nayo mavuta sizi mbega mwo yavuga muyatwereka ameze gutwa nk'ibicurane grippe masinezite ugira gucyaha ngatawe uyimotereza gucyaha gakwega kinjiza umwuka indani ukumva yuko duze mu mutwe kira murakoze cyane karakaze karakaze gacaga gatuba byari bizibiye byose urumva ko ngorora cyabizibuka urumva ari bicurana ari grippe sinezite hose gacawe yimotereza uranashyira no mu kirahuri ugafata imarimwe mazibiri amatatu ane umuntu usukira uri cy'amazi ukanywa bigatuma kagenda kakubura ubucafu bwose bwari mu mihogo bumanuka hose mu mafisigo mu maenteste wuzuye inda ugaca woroha amaenteste agakora neza ukagira akayabago kuko tumusonda cyane yego ugacamera neza aho wimotereje cyangwa uba washize mu kanwa hose urashikaye uronge ugashyira mu kirahuri ntibashyira mu kanwa ngo bamire oya byiza kakaze ko gatura muri stoma uragafungura ugashyira mu mazi munsi y'ikirahuri amamane gacunywa kamanuka kagenda kavura hose gushika
gushika sha no ahantu kadashika mu mafyigo rhumatisme cyadikira benshi bashinga intaye kuri rhumatisme bashinga intaye kuri masinezite yakize Burundo bashinga intaye kuvyekema nk'aba bagwaye rhumatisme babasize ko basiga ku maguru urasiga ko inyuma kongera ukanywa niyo ufise kirize hasi mugasiga ngaha udahema neza uba wiyubikiye kuri kaya hasi muri yubikira kongera ukisiga ukongera ukimotereza mugabo utari muri krize uko uri muri krize biragoye mpemu dava zigenda kirazira kubigira uri muri krize je nico camfashije kuko je nafise asima y'ubugesera nava mu nzu ndafite ikintu cyuma kinyunguruza ubu ndatembera isaka cyose ngo ngomba ndadoga imisozi nkayimanuka ndabona ko ndahuriye Bujumbura uri birero yego mu kurangiza ku muresi no genda kubaje kena kabazo urazi ko duhurikiye mu mashengero menshi atandukanye hariyo abavuga yuko imiti kama gisa nk'ikizira mbere n'ishengero we ukomokamo rya Pentecote baraziririza kenshi ibintu by'imiti kama niki ubivuga ho gamuto Pentecote cyo kimwe n'andi mashengero ibintu bidahuye n'ijambo ry'Imana nibo bishikira je ko atabire by'ikirundi atabikubandwa atakuraguza n'umuto hinguye uhinguye kandi ufite akamaro barawuzi ko ndakora ku mugaragaro badufite uburenganzira bwo kuhingura anawudandaza bavuga shengero ko ritari n'ukuri ntibanga ibintu byemewe na leta ntibanga ibintu bihinguwe neza ntibanga ibintu bifasha abantu ubwa mbere uwakunyeretse yari yakunyeretse avuga ngo ujya mutama ngo afite umuti ufasha cyane cyane abagabo birafasha n'abagabo nabyo ko mpimba byirondoka bazi ko urazi nyene bimeze bazi ko Imana yasezeraniye Aburahamu ko izomugwiza nganya isezerano ry'umusenyeri ku kiyaga rero dayimoni zateye ku bwinjiro bw'ibitsina gabo bituma umugabo atarangura neza amabanga y'abubakanye rero usize ko karamufasha cyo tumugenda neza bigatomora neza hanyuma n'umukenyezi aribwa bajya mbere kujya mu butinyanka baribwa cyane urabafasha umufasha bose ufasha abagabo ugafasha abagore kubigeme n'abamama bari mu by'ubutinyanga uvuze bababara baca bakoresha gute baca bawisiga ugitsina bongera kanywa nabone amamane cyatuma byo bubabare bwose buca igeri desinfectant nziza cyane ikikamura bwo bubabare gaca umuntu amererwa neza none ko numvaga uwo muti wawufasha ibintu byinshi ubwo ntuzimbye ku buryo uhava ugora abantu ko bawugura uyu muti ntuzimbye uraza akamaro umara nkuko nabidodaguye mwabyumvise ufasha abantu bafite ibibazo byinshi kandi ukagurwa make ugereranije n'agaciro k'amahera y'ubunyenangana inoti ya 10 niyo twagurisha kuva mu 2020 kugera no bari 20 imyaka 3 turadu ayo nyene uko turaraba amikoro y'abantu nashemeye ndako ni 10,000 kuva 2020 tumaze imyaka 3 tugurisha 10,000 turemera tukuka make mugabo bigafasha abantu bigaturemesha kubwo ndahe zikomoka mu kamaro uyu muti bamariye kandi ukumure iruhande ko kugurira umuti ari no guhanuje kumurefse nk'ico kibazo cy'ivyo mu rugo yego ndamuhanura neza cyane amaneza cyane ko nitanga karoro ngatanga kwintahe z'abantu benshi nabanje kubitinya ko ndi umuntu akuze ibintu nabivuga ni imyaka zohava bagira mugabo nasanze ijwi ry'Imana ryagumye risunikira ko bivuga ya noneho ikibifasha abantu kibafasha abantu ntaho tinya kubivuga uko bibafashe bamererwe neza benshi baragayaga bashinga intahe ko abari babuze akayabago kubera constipation kuzurinda ubu bafungura neza mbere boroherwa mu nda bakavyiga byose kagenda neza mutareka tugushimire cyane murakoze cyane Agaciro Media tubamenyeshe ko ini ya chaîne yonyene twiga ko ibijanye n'ama innovation zifasha mu iterambere ry'igihugu mu buryo butandukanye mu madomene menshi agize ibikorwa by'ubuzima bwa minsi yose rero no munsi iruhande yo kumva ko no mutama yakreye akazi yagiye muri retraite murumva neza ko
nta myaka n'imwe bidashoboka abakiri bato cyane cyane aho rimwe mu bwigo rero turabakunda cyane musangize kino kiganiro abandi kugira ngo iyi opportunity y'umuti n'abandi bashikire nuko rero yari Home Dishanyuma bye bye.